nagira mbaze Maître Bashirahishize ama enquête mwagize kuri urya munsi bwanyu vyagenze gute ku magendereza mwagize ku vy'abantu bababwiye mwotubwira ukuntu vyari vyifashe. Murakoze cane. Ikintu umuntu yotangura guhera ko ni context y'ico gihe. Twari mu bihe vya repression aho igisoda, igipolisi, igendereza bahama bahiga umuntu wese bagiriza yuko yiyamirije ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Nkurunziza. Hanyuma nagomba gutandukanya ibihe bibiri. Kw'itariki ya 11 harabaye ibitero ku makambi. Abantu bagitahure neza kugira ntituvyitiranye ntitubivanga. Mu masaha 4 y'itariki 11 mu gatondo umuntu yavugira igisirikare Colonel Baratuza arafata ijambo, ivyo murashobora kubisanga muri article yanditswe na RFI kuri uwo munsi, aho yavuga ati abateye bose twabanesheje, twishemwo 12, twafashe n'abashika 21. Aravuga ati abarundi batekane, nta bitero bisigaye, abantu bose bateye babaye mi hors d'état de nuire. Guhera ico gihe nukuvuga igitero cari caheze, nta kindi gitero na kimwe casubiye kuba ku makambi. Ingwano zabaye mu bucagucagu bw'itariki 11 z'ukwezi kwa 12. Ariko ibara ryagiye kugwa mw'ijoro ry'uwo munsi, ijoro ry'itariki 11 zishira itariki 12. Jewe sinari nkiri mu Burundi, hari haheze amezi atari makata atariho ndi, ariko guhera kubera ivyaha vyariko biraba ari vyinshi, ishirahamwe urunani rw'abashingwamanza Kavibe twarashizeho ibintu bita boutique de droit mu bihugu bikikije Uburundi, mu makambi y'impunzi dushiraho abantu bo kwegeranya novuga amatemonyage. Hanyuma twari dufise ibiro biri ahantu hazwi mu bisagara abo bantu badashobora kumererwa nabi, no mu makambi y'impunzi n'ubu abo bantu baracariyo. Mu gihugu c'u Burundi n'ubu abantu baduha amakuru bariyo. No kuvuga inkuru dufise hari nyinshi twegeranije twebwe nyene ku bantu baza gutanga ayo matemonyage, hari n'izo twegeranirijwe n'abantu bari mu makambi ariko bari bafise amaformulaire buzuza, ariko imyidondoro y'abantu bagiriwe nabi, uburangamuntu, ni navyo vyemezo bitari bike twashikanye muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu, kuko twashoboye kwegeranya amatemonyage yoba yababa canke akanarenga gatonya 1000. Mu bintu rero twashoboye kwegeranya harimwo ico kintu c'uko kw'itariki ya 11 igisoda cavuze kiti intambara yaheze, abateye twabanesheje. Mw'ijoro abapolisi cane cane bajya bari mu nzego zicungera inzego bafatanije n'imbonerakure, kuko harimwo abantu bavuga yuko ari abasivile mugabo bari bafise inkoho, abandi bafise imipanga, bamenagura imyango bakinjira, babonye umwana akiri muto bakamuboha bakamusohora. Hari abagabo basohowe mu mazu, abagore babona, abana babona, umugabo ngo bamare kumusohora hanze, abapolisi bamwe bajanye n'uwaramusohokanye bakagaruka bagafata ku nguvu umwana imbere ya nyina canke nyina imbere y'abana. Ivyo vyose ni ibintu dufise abantu baje kubitubarira. Hari abapfasoni bafashwe ku nguvu ku buryo novuga yuko ari nk'ubukoko, aho baheza kumufata ku nguvu bagafata za bayonete bakamwonona ku buryo ubuzima bwabo busa nuko bwahagaze naho hariho abakiriho.
ubwicanyi rero nk'uko mwavyumvise uwutanguye kuvuga yabivuze, abantu bicwa babanje kubaboha bakabarasa urusase mu gahanga. Ni ukuvuga yuko ntushobora kuvuga ko hari umuntu yariko arakugwanya wari wamaze kumuboha, naho bokabaye bo barabafashwe itariki 11 bariko baragwana. Mu mategeko mpuzamakungu umuntu wamaze kuboha ntuba ugishoboye kumwica ngo usubire kumurasa. Naho rero tuvuge yuko ari ibyaha mpuzamakungu, bya byaha naho bimara igihe kingana gute bidashobora kubabarirwa canke ngo biti igihe mu bintu bijanye no kubikurikirana. Aha hari ikindi kintu nagomba kwibutsa. Mu makambi yatewe hariho ikambi ya Mujejuru, yari yabivuze Wirikaneza Mwijenda. Hariho abantu bari biketse, abahungu bakiri bato bashika ndwi, baratwagwa mu gasho ko Mwijenda. Mu majoro yitwa Gahomera yaraje arabatora abasohora gasho ku murango izuba riva, hanyuma arabatwara arabica babafuba hagira iruhande ya Nonoka abarashe. No kuvuga hari amashirahamwe menshi yitwaye, baravuga ati umuntu yabakuye mu gasho kuko bamaze kwandikwa, ariko nta numwe yigeze akurikirana. Hanyuma ngarutse rero ku munsi w'itariki 12 abantu basohotse bagasanga ibiziga vyuzuye amabarabara muri za Nyakabiga, Musaga, Ngagara. Turafise nk'abantu baje kutwitura bavuga ati je nari ifise depo, harimwo abakozi batatu, harimwo umuntu w'inshuti, barabafashe barabanyuruza bose, twibaza yuko bapfuye, ariko n'ivyari bihari vyose ivyo vy'ibiyeri vyose barabitwaye barabinywa. Abantu rero mu nyuma kuri umunsi nko mu ma saa 3 saa 4 bategetse abantu ko ata muntu n'umwe asubira gusohoka kugira ngo amafoto yariko arakwirakwira ku isi yose ntasubire kuguma afatwa. Imodoka za meri zirimwo imbonerakure zitangura guseha ivyo biziga, vyoba bibarirwa mu majana, kuko ibitigiri vyatanzwe n'abantu bagerageza kwegeranya ibiziga vyatowe ahantu hatandukanye, babona yuko vyoba ari ibiziga vyoba bishika amajana 3. Imiduga ya meri hariho amafoto yafashwe nkuko Wirikaneza yigeze kubivuga, bariko barapakira, ari imodoka za leta ziriko zipakira ivyo biziga, vyaciye bigenda gutabwa mu binogo rusangi. Hariho abantu batandukanye mw'iperereza bagiye muri ivyo binogo kubahamba, bamaze gutanga nabone amatemwanyaje yabo. No kuvuga ibinogo bimwe bimwe bitimuwe, aho biri harazwi. Rero ikindi novuga nuko hakoreshejwe n'ubuhinga bwa none, hakoreshejwe ibigendajuru, nk'ishirahamwe Amnesty International haheze nk'umunsi umwe canke 2 ryarerekanye amasanamu abanza kwerekana igihe ivyo binogo bitari bwimbwe n'igihe vyari vyaraye vyimbwe, bakavuga bata iri mvune rishasha, bakereka ati ibinogo biraha, ibinogo biraha, ibinogo biraha. Nyamara nta na kimwe cigeze gikorwa mu bijanye n'ubutungane, kuko nta gushaka guhana abakoze ivyo bintu kuriho, kuko abo bahanye biboneka yuko umengo nibo babatumye. Ikindi kintu nagomba gushikiriza, leta yo yavuze yuko abo bantu bishwe mu gihe abasirikare bariko bakurikira abateye. Twamaze kuvuga ko igisirikare catanze itangazo itariki 11 mu masaha 4 ivuga yuko abateye batsinzwe, ariko mu nyuma inkuru y'umwana isubira inyuma, wa wundi yatanga ryatangazo rivuga yuko abateye batsinzwe, yahavuye asubira gusohora irindi tangazo itariki 12 ahavuga yuko bahishwe abarenga 90. Aho rero tugerageje kubaza mu gisirikare, kuko hajya kugira ngo itangazo rivuga abantu bapfuye risinywe mu gisirikare, bisaba yuko abasirikare bari ku rubuga, no kuvuga uwatwara abasirikare bariko baragwana atanga rubira
ikaduga ikemezwa n'abamutwara isinywa ko n'abantu batari bake. Twaragerageje kubaza rero muri chaîne de commandement mu gisoda baravuga bati rijya tangazo rya kabiri twebwe mu gisirikare ntitwigeze turyemeza ntaryo tuzi. Bivugwa yuko itangazo rya kabiri ryagiye gusinyirwa mu rwego rw'iperereza kugira ngo vyitwe ko ari intambara zindi zabandanije, vyumvikane ko umengo hari izindi ntambara zabaye. Ariko nuno munsi wogenda mu gisirikare cy'u Burundi akabaza ati rijya tangazo rya kabiri ryoba ryaraciye ku nzego bagahera ku bantu b'abasirikare bariko barakorera mu Nyakabiga na Musaga bakavyemeza ati zibira zabayeho, nta na hamwe muzobisanga kiretse nibaca batangura kubitereka yuno munsi kugira ngo bakingire ababikoze. Ikindi twashoboye kumenya nuko kiriya gihe hariho abapolisi bo muri Union Africaine bari mu Burundi. Leta ivuze yuko abantu bapfuye iri kwikurikirana bateye, hariho abo bapolisi ba Union Africaine baba bafise ubuhinga mu bintu vya enquête. Baragiye barabaza bati none nko kwijabe na Nyakabiga ko atakambiriyo mwabakurikiranye bigenze gute, mwotwereka ingene ama échange de tir yagiye araba. Baravuga ngo ngo bari bagiye bakomotse mu Ngagara, barazanana hajya mu Ngagara. Mugabo kuri kajya gace ko mu Kigobe barabaza ati none hariho échange de tir zabereye ngaha bahagwaniye, mwobakurikirana gute mutagiye muragwana muva ngaha mu ikambi? Aho igisoda c'u Burundi nta nyishu nimwe cigeze kironka. Muri make ntiriwe ndarandira, vyabonetse ko leta intwaro yariho yagomvye gufatira kuri ico gitero cakozwe n'imigwi itaramenyekana, bakica abantu mu ntumbero yo kubahasha. Sinzi yuko ko bari kubahonya kubera ntibagira ko nta bana bishe, abagore barabafashe ku nguvu, mugabo ntikwari ugukuza ko, mugabo yari ntumbero bo nyene bihaye yo kwica abantu benshi bashoboka mu bantu bari mu makartier yagwanije ikiringo ca gatatu. Ariko rero naha nkagaruka nkavuga ntibagiye mu makartier yose yagwanije ikiringo ca gatatu, kuko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu nta hantu yabaye ikomeye nko ku Buterere. Ariko murabona ko bagomvye ahubwo kugerageza gusubira kubiba imbuto y'urwanko kugira ngo ba bantu bagwanya ikiringo ca gatatu bafatanye mu nda mu butandukane bwabo babone bati harhigwa bamwe, twebwe nta ngorane reka twihorere. Bwari uburyo bwo gukora ikibi, bakica bagahasha, ariko bakanacanishamwo abantu bari basanzwe bafatanye mu nda bagerageza kurondera intwaro ya demokrasi mu Burundi. Ibintu vyinshi tugifise twatanze ahantu hatandukanye, haba ku mugwi wakoze amatohoza mpuzamakungu ku vyabaye, mugiye kubiraba mu maraporo vyinshi murabisangamwo, kuko baragiye mu makambi y'impunzi barabonana n'abakorewe ivyo vyaha. Hari abantu bavuga ati twebwe twapfungiwe muri konteneri rimwe abantu 60, jewe narokotse nakomeretse mu biziga, sinzi ko hari ubundi yakize. Turafise abantu gushika n'ubu batwawe mu iperereza, batewe inshinge mu mukondo, n'ubu bakiriko barivuza, tuzi tukivugana, bazwi n'amasentare mpuzamakungu n'abandi. Nukuvuga hari ibintu vyinshi ntidushobora kuvuga ngo ni naka, ntidushobora kuvuga amazina, ariko ivyabaye vyararondewe kandi birafiswe n'abantu batandukanye, ku buryo iyo aba hariho ubutungane bwifuza yuko abo bantu baronka koko ubutungane, bikamenyekana ababikoze bagahanwa, ntivyari bigoye, kuko nkuko Roger yamye abivuga, hari abajejwe umutekano muri ayo mazone ivyo vyaha vyabereyemo. Ariko ikibuze no gushaka, ngira ngo ibindi turaja kubivuga hanyuma. Murakoze. Ikintu nagomba gutangura kwibutsa, nkuko nari nabitanguye, ni contexte ya repression yari iriho guhera manifestation zitangura
ziriko ziba muri Bujumbura rirare, ziba mu Kinama, ziba ku Buterere, ziba ku Musaga, ziba mu Nyakabiga. Abavugira ubutegetsi ico gihe ntibigeze bagomba n'umunsi n'umwe kwemera yuko ari ahandi hantu ariko haba imyiyerekano kiretse muri ayo makarti. Intumbero yabo ni ya yindi, kuko ubutegetsi bwari bwankiwe ikiringo ca gatatu n'abarundi bose baciye mu nama nshingamateka itariki 21 z'ukwa kane muri 2014. Nta kindi kintu bari gushobora kugerageza kuhadikiririza ko atari ugucamwo imice abarundi, kuko bari bagararije abarundi bonyene, kuko nibo bene igihugu. Iyo abaserukira abanyagihugu baciye mu nama nshingamateka bavuze bati nta kiringo ca gatatu gishoboka, ukabirengako hanyuma ngo wabiha na sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro, abacamanza ukababwira uti mutavuze ibingomba ndabica, bamwe bagahunga. Nukuvuga ubutegetsi bwari bwamaze gufatira inkota ku barundi buti emera ivyo ndababarira. Ikintu rero cabatangaje muri 2015 ryabaye irya mbere guhera haba ingorane mu gihugu, haba ini revendication politique ihurirwako n'amoko yose. Je ndabibabwira muri 2015 imisi nabaye mu Burundi guhera itariki 26 gushika mve mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, nta munsi ntagiye mu myerekano. Hanyuma ikintu cantangaje n'ukuntu abantu baba mu makartier arimwo imbonerakure zamaze guhabwa inkoho, bose baza kugirira manifestation ahantu izo mbonerakure zitagwiriye. Mu Nyakabiga ku Murango abantu benshi baza kumanifestaho, ntikwari ukuvuga yuko ari umunyakabiga gusa. Nko mu Kamenge jewe nararonse akanya kuvugana n'abantu ico gihe bamwe bari muri opposition nk'abo kwa Gwasa, bavuga ati mu Kamenge Adolphe yavuze yuko umunsi mwabonye umuntu ariko aramanifesta ngaha muzomunzanira nka murasa ku Murango. Nukuvuga rero abaza kumanifesta bose baza kumanifesta ahantu imbonera kuri zitarahabwa inkoho. Ku Musaga muri irya minsi guhera mu kwa kane gushika muri uko kwa 12 abari bahaba ntibari abatutsi gusa, mugabo muri disikuru bobo bavuga kugira ngo bazimagiza abarundi babereke babagarure muri ya macakubiri, bobo nivyo bavuga yuko harama abatutsi bagomba kwanka ubutegetsi bw'abahutu, ariko kwari ugucanishamo abantu gusa. Mu ntumbero rero yabo aha nagomba ndacerekane no ku kindi kintu. Itariki 11 amakamba ahejeje gutegwa y'Ibujumbura Pacifique yayavuze, nko mu ikambi ya base harimwo hari haraye izamu abantu 19 bavuye mu ba ex-FAB, hakaba n'abantu 87 bavuye mu ba ex-PMPR. Kugira ngo bacanishemwo gose bafashe abantu bagwanirije hamwe abateye babaciyemwo imigwi ibiri. Aba ex-FAB 19 baraje, hari abagenerale baratukwa, barabohwa, barija gufungwa. Aba ex-PMPR urumva bagwiriyemwo abahutu, baca barungikwa igihano bahawe conyene cabaye icamitation mu makambi. Nukuvuga yuko ako kantu imvugo z'amacakubiri, imvugo zavugwa nabo bamena imyango binjira, izo mvugo z'amacakubiri koko zarimwo zaravugwa. Ariko ugiye nko mu Nyakabiga ukaraba abantu bishwe, hari abantu badandaza amagi, harimwo abakozi bo mu nzu. Jewe sinshobora kwemeza yuko hishwe abatutsi gusa, yamara mu ntumbero yo kunumya no guhasha, hari hatumberewe guhasha ayo makartier yagize yaragwiriyemwo abiyamirije ikiringo ca gatatu, hanyuma bakaboneraho n'akaryo ko gusenyura urunani rwari ruhari, bavuga bati mwebwe nta ngorane, ababi naba.
urumva kagatima k'amacakubiri ko kuvangura ko guhasha no kugirira nabi ubwo bwoko baza baravuga amajambo mabi muri ayo makartie ako gatima karimwo mugabo basanzemwo nk'abo bantu bavuye muri Bujumbura rirare bakabasanga ku Musaga si kuvuga ko babareka ngo ni kubera ari abahutu basanze bo mu Nyakabiga bavuye ku Mugoboka ntibabareka ngo ni kubera ari abahutu muri make hariko imvugo y'ubutegetsi yo gucanishamwe abarundi nanone abarundi baragize ikintu cyo gufatana mu nda kubona igihugu kitaguye mu kaga gose ngo dusubire kubona ibyabaye muri za 1993 n'ahandi niko